Murakoze kumpa umwanya w'ijambo. Mana yacu, Mana ukunda Burundi, turagushimiye ko twaraye amahoro, turagushimiye ko twashitse muri kino kibanza, turagushimiye ko twashoboye kwitaba bino bikorwa, ino nama. Banyakubahwa mwitavye ino nama, bakomiseri dusangiye ubutumwa, bakozi mwese dusangiye umurimo mu mugwi CVR, umugwi ushinzwe gutohoza ukuri no kunwanisha abarundi, tugire Kristo, tugire Kristo kandi kw'izina ry'abo dusangiye ubutumwa, uyu murimo ndahimbawe no gutanguza iyi nama y'uyu munsi. Iyi nama twayiteguye twiyumvira amashirahamwe ariho mu gihugu, turazi ko badashobora kuza bose, akurikirana cane cane ibibazo byashikiye imiryango itari mike mu gihugu cacu, ibibazo byazingamitse igihugu, ibibazo byateye amaganya n'agahinda mu miryango y'abarundi batandukanye. Ndashimye rero ko mwitavye, ndashimye yuko mwaje ngo tuyage, kuko twebwe nk'umugwi ntaco twokwishoboza mutadushigikiye ngo mwongere muduhe ivyiyumviro biduha umuco udufasha kwiga neza ingene amatohoza yacu dukora mu gihugu yogenda neza, kugira ngo ayo matohoza avemwo ukuri kudaharirizwa. Uyu munsi rero twabatumiye muri urugendo tumazemwo imyaka itari mike, ivyo tumaze gukora no gushikiriza abarundi duciye mu nama nshingamateka na nkenguzamateka, vyinshi mwagiye murabikurikira, turabibashimiye. Uru rugendo canke bino biganiro nivyo gusubira kubibutsa ko ibwirizwa inzego z'igihugu zaduhaye dukoresha ari bwirizwa rituvana mu rugendo rurerure, ni ukuvuga tuva ku mwaka w'igihumbi kimwe amajana 885 tugahagarara ku mwaka w'ibihumbi 2008. Iyo myaka ni myinshi cane. Uyu munsi rero nko twama tubivuga n'ahandi, tugezehe, tuvuyehe, turiko turategura kuja hehe. Ngira ndabivuge mu majambo make kugira ngo cane ko twabatumiye haze kuboneka umwanya ukwiye wo kuyaga. Mpejeje iri jambo ntangamarara, haraza kuboneka ikiganiro gica mu masanamu bebereka, nico ngira ngo kiza gushigikira ibiganiro, ariko n'ibiganiro bindi bituma turonka umuco ingene ducapa ico twokwita methodologie d'enquête, kugira tubandanye dukora turondera ukuri. Izo sanamu nizaboneka muze kuzikurikirana neza.
ngira rero ncagagura imvuga nti urugendo tumaze kurangura nk'umugwi si ruto. Twaravuye ku myaka ya kera yitwa 1885, ico twita umuzo w'abazungu mu gihugu cacu. Habaye iki? Ndavyishuye mu ijambo rimwe, habaye bimwe abarundi mu majambo yumvikana bise zana amagi zana amasoro. Iyo tuvuze iryo jambo ry'abakera tuba dushaka kwibutsa yuko agateka kazina muntu mu Burundi bwacu kahungabanye kuva kera, kahungabanye kuva kera. Zana amata zana amasoro, zana amavuta zana amasoro, zana amagi zana amasoro, ku ntwaro y'Abadagi, ku ntwaro y'Ababirigi, amatohoza y'Umurwi CVR yaramaze guha izina ivyerekeye gusinzikaza agateka kazina muntu. Twabishikirije mu Kigobe umwaka w'2023. Ica kabiri, mu Burundi bwacu haraje abamisionari. Abamisionari baje baherekeza, baje bashigikira umuzo w'abazungu. Aya mashengero ya mbere mubona, aya mabarabara makuru makuru ya kera mubona, abarundi bayubatse benshi ntibahembwa, bakorera ubusa. Ivyo vyose twarabihaye izina mu cegeranyo twashikirije inama nshingamateka na nkenguzamateka. Ica gatatu, amatohoza yacu yaragerageje gukora amatohoza yimbitse yerekeye intwaro ya cami. Intwaro ya cami kubera twabitohoje kandi abakuze babizi, twashaka tubabwire tuti bijya vyose mwasomye mu bitabo, bijya vyose mwize, vyose sivyo, vyose sivyo. Kuvukana imbuto uyu munsi kugira ngo tuvugane ukuri harimwo ububeshi butari buke. Ivyo bivuze uyu munsi ucumengo ugize igicumuro, ariko mu matohoza yacu turazi ko hari n'abami babaye abami ngo bavukanye imbuto, abari kuba abami bamaze kubigizayo. Ivyo byose twarabitohoje, twaravyanditse mu cegeranyo twashikirije mu nama nshingamateka na nkenguzamateka. Iyo ni intwaro ya cami. Hinga twinjire mu rugamba rwo guhabuza ukwikukira ku Burundi. Abarundi batari bake baragandaguwe, cane cane abari imbere mu rugamba rwo kurondera intahe y'ukwikukira. Uwari imbere mwese muzi ni Rudoviko Rwagasore, umwana umuhungu wa Mwambutsa Bangiricenge. Uyo yaragandaguwe, ibirori byo kwikukira ntiyabibonye. Ivyo vyose twarabihaye izina. Iyo myaka ya 60
ya 61 na 2 na 3 na 4 na 5 na 6 gushika ku 1970. Iyo myaka yabayemwo ibibi vyinshi mu gihugu cacu c'u Burundi, vyakomerekeje imiryango myinshi mu ntara zose z'igihugu. Twarabuze abo bita abasendikaliste bo mu Kamenge benshi, twarabuze Musenyeri Gihimbare Gabriel mu Kirundo muri Busoni, twarabuze Mushikirangoma wa mbere Petero Ngendandumwe yagandaguwe itariki 15/1965 ku mugoroba kuri ibi bitaro uyu munsi twita Prince Louis Rwagasore. Mu kwezi kw'icumi twarabuze abanyepolitike benshi. Uyu mwaka wabaye umwaka udasanzwe kuko abashinga amateka, abakenguza amateka bari batowe nka bose baragandaguwe. Abacitse ku icumu b'abahutu babaye 2 gusa, abandi bose baragandaguwe. Abagize ibiro vy'inama nshinga amateka uko ari 3 baragandagurwa, ibiro vy'inama nkenguza amateka ari 3 baragandagurwa. Amazina ariho, amatohoza yarabihaye izina. 69 harabaye ico bise itembagazwa canke kugerageza gutembagaza intwaro y'umukuru w'igihugu Michel Micombero, vyagirijwe abasoda bahora kwiga mu Bubirigi batashe vuba mu 68, mu 69 mu kw'icumi bavuga yuko bashaka gutembagaza intwaro, babacira urubanza, bukeye bararaswa, nukunguruza ntibaronse umwanya wo kunguruza. Ariko murumva yuko navuze 65, navuze 69, ngira nshire muri ayo matariki itariki idasanzwe mu buzima bw'igihugu. 66 niho intwaro ya cami yatembagazwa, hagatembagazwa umwami Ntare wa gatanu ariwe wa nyuma. Ariko Ntare wa gatanu yitwa ko ariwe yakuye se wiwe Mwambutsa wa kane Bangiricenge. Ahejeje kumusubirira Bangiricenge se wiwe yaramwandikiye ikete ati mwana baguhenze, winjiye mu muvumo, ivyo winjiyemwo ntuzobivamwo amahoro. 66. Ariko mwumve ko 65 umwaka utazwi cyane ku bakiri bato, niho Mwambutsa yahunga Kajiburaya. 65 niho Bihumugane Leopold umushikirangoma wa mbere yakomereka ku gitugu akaja kwivuza Iburaya. Igihugu gisigara kidafise umwami Mwambutsa Bangiricenge, igihugu gisigara kidafise umushikirangoma wa mbere Bihumugane Leopold. No kuvuga iki gihugu cyasigaye mu minwe ya kapitene Michel Micombero na Simbananiye Artemo, umwe ashinzwe igisoda cy'igihugu, uwundi ashinzwe ivy'ubutungane. Mu Gifaransa bavyita secrétaire d'état à l'armée, secrétaire d'état à la justice. Ndavuye ku 69 ndiko ndagira urugendo turi kumwe kugira mwumve imizi y'ingorane y'igihugu iyo yavuye. 71 harabaye ciswe coup d'état, kugerageza gutembagaza intwaro ya Micombero. Ivyo vyagirijwe abatutsi b'abanyaruguru. Muri abo batutsi abavuzwe cane harimo abasivile, harimo abasoda. Kwisonga havuzwe cane uwitwa Jérôme Ntungumburanye, ariko ba Rusiga Paul bose barimwo, ba Tarsise Ruhwikira barimwo,
abasivile bamwe muzi nk'abari berenda bakwaje barapfunzwe, harapfunzwe abatari bake cane cane baturuka mu karere ka Muramvya na Jenda. Amazina turayafise twarayatohoje neza. 69, 71 niho haba ikintu kidasanzwe mu buzima bw'igihugu, mu buzima bw'ubutungane bw'u Burundi, aho abo mu 65 baciriwe ubwo gupfa bagaca bicwa. Abo mu 69 bafiriwe ubwo gupfa baciriwe ubwo gupfa bagaca bicwa. Abo mu 71 bamwe baraciriwe ubwo gupfa, abandi imyaka 25, 10, 15. Hanyuma Micombero Michel umukuru w'igihugu acarabagirira ikigongwe. Kuva uyo munsi haciye haba ico twokwita ubutungane bufata abarundi ku buryo butandukanye. Iyi myaka nkurikije irerekana ko igihugu kitigeze kironka amahoro, umutekano. Iyi myaka ndabadondaguriye irerekana ko igihugu cagumye mu marira. Hinga haze 72, 73 aho twatohoje nk'umugwi tukaja mu ntara zose tugatora ibinogo byatawemwe abarundi, aho twatohoje tukaja mu nzego tugatora impapuro ziri ku mukono, aho twatohoje tukavugisha abarundi bakiriho, aho twatohoje tukavuga abapfakazi, imfuvyi. Hanyuma ukuri kuvuyemwo severe yakwise ihonyabwoko ryakorewe abahutu bo mu Burundi, kuko abafatwa bose benshi bari ku mpapuro zanditswe hakiri kare. Si impapuro z'abishwa gusa, twararose n'impapuro z'inzu zabo, rusansuma yabaye hakiri kare, z'imiduga yabo, rusansuma yabaye hakiri kare, z'amakonte yo muri banke Kadebu, rusansuma yabaye hakiri kare. Izo mpapuro turazifise, ariko mu 72 hari n'abatutsi bishwe cane cane muri Monge, Nyanza-Lac, mu mitumba ya Vugizo. Mu 72 hari n'abatwa bishwe cane cane mu za Mwaro y'ubu, kere yari Muramvya, kuko Muramvya yari iyo ntara, Mwaro yari arrondissement. Uyu munsi rero tuvuga tuti tugezehe, amatohoza yacu ageze ku 72, 73. Tugira tujabuke tuja hehe? Tugira tujabuke tuja muco bita terre et autres biens, no kuvuga gufatanya abapfuye, abagandaguwe n'ivyabo vyanyazwe. Mu gifaransa, connecter les victimes à leurs biens spoliés. Connecter les victimes à leurs biens spoliés. Amazu, amatongo, amafaranga yo muri banke, imiduga n'ibindi twatoye, dufise impapuro zifisa imikono y'abategetsi barafise amabanga muri ico gihe. Ubitoye ukavyerekana, hari abantu bahora badidinganya baca batangura gutekereza, kuko iyo mikono dufise ni y'abashikiranganji, ni y'abasirikare bakuru, ni y'abacamanza bakuru, ni y'ababaramatari, ni y'abamustanteri. Mu majambo make, ukuri ntikubora, ukuri kurateba gusohoka, mugabo ukuri ntikwigera kubora na rimwe. Reka ngeze ngaho ndababwire nti aya mashirahamwe twabatumiye nk'abarundi. Abarundi babuze, abarundi bafise ivyo bavuga, abarundi bafise ivyo bashikiriza, twabatumiye kugira ngo mudufashe kuduterera aya matohoza ari imbere, tuyinjiremo gute, tuzi ko bitoroshe, cane cane ko hari abana bakuriye mu mazu Ingozi, Igitega, mu Ngagara, mu Nyakabiga, bazi ko ari gwabo.
uyu munsi babwiye ko atari gwabo birabatangaza. Amatongo nuko ivyo bibazo rero niyo twaje kubashikiriza. Mugabo namwe murafise ivyiyumviro mudushikiriza, murafise ingene muduterera. Ese iki kiganiro coba ikiganiro kitwungura kigaduha inguvu nk'umugwi kugira ngo tuje imbere dufise ivyiyumviro vyavuye mu barundi n'abarundikazi bo mu bwoko butandukanye, bo mu miryango itandukanye, bo mu mashirahamwe atandukanye. Muzoba mukoze tugire Kristo. Une commission vérité et réconciliation. Maître Léon Nikumana, commissaire, tugohe iminota 3 nturenze 4 kuko twifuza guhagarika iyi nama isaha 7:30 itarenga. Tuzamukoze. Murakoze nyakubahwa Perezida. Jewe nkuko mwariko murabivuga hari ikibazo abantu benshi bibaza. Iyo bashibajije ukumva hariho ibyo badatahura. Iki kintu bita droit de propriété, si droit de location, si droit au loisir, ni un droit il est très proche du droit à la vie. Usomye Bibiliya, usomye droit romain, usomye iyo byavuye hose. Nashaka abarundi bumve yuko le droit de propriété ari un droit il est hejuru y'izindi parce que il est naturel, il est perpétuel, perpétuité morale ico, hanyuma il est sacré. Ivyo rero birafise conséquences juridiques directes. Jewe narabaye n'ikintu nk'aba propriétaire d'une parcelle, d'une maison, ukagomba ukanyica. Abanje barafise le droit de suite et de préférence. Droit de suite ni kuvuga iki? Ni kuvuga yuko ikintu ciwe azogitora dans les mains kizoba gishitsemwo à tout moment. Il n'y a pas de concurrence entre ugifise na nyeneco d'origine. Droit de préférence ni kuvuga yuko naho waba bagomba gukora ikintu cyo kuvuga ati barenganure, bazorondera kurenganura uwo muntu d'abord, kuko muraca ico perpétuité. Le droit de propriété est perpétuel, ntihera. Niko yakubwira ati le séjour dans l'eau ne transforme jamais le tronc d'arbre en crocodile. Le séjour naho ukimaranye imyaka 100, tu n'en deviens pas pour autant propriétaire. Ivyo birafise ingaruka kuko bajya bavuga ngo none ngo uwo bazosanga yagishize mu minwe wundi uba watoranye ikintu kitari gwawe. Nabo byitwa ko leta yafashe ibintu igaci itanga amazu, leta n'était pas propriétaire. Nico gituma on ne peut pas donner un droit qu'on n'a pas. Na leta nta ruhusha yari ifise gutanga ivyo bintu. Hari wavuze amatitre de propriété. Titre de propriété ibugenda muri titre foncier. Ababitanga c'était le même système yabitwaye. Donc ce sont des titres no kwita ko ari titre formel, mugabo iyo ugiye ukamenya inzu y'umuntu ayikura murabizi, soit ni attribution de parcelle, soit turayigura. Mugabo kubutazi yo yavuye ngurase titre kijya bashira mu nzu bagarutse kubazi inuze inkomoko uragisubiza. Hanyuma je kuri ico vraiment je suis clair, la restitution est un minimum. Umuntu ntibamusubiza, ça on peut se réconcilier. Mugabo kubona uri mu nzu y'umuntu, umuntu ayibona gutya ari yiwe akabura ikintu kimusubiza, nibyo bigarukana ibi izingu kuko aca afata izindi solution.
rero pour être direct nk'umuntu ateza kumenya icyo atunze iyo cyavuye ntushaka kuja mu nzu utazi iyo yavuye ukabika ibipapuro utazi iyo byavuye nico perezida yigeze kubabwira la CVR va sensibiliser mais il faut aussi que les occupants de mauvaise foi bagira le courage yo kuvyemera hari ikintu je nagomba kuvuga kitajanye n'ivyo kuri droit de propriété ni non négociable hanyuma iki nagomba kuvuga colonel no yakivuze mbona je sindi wakera cyane mugabo mwiyumvire igihugu depuis 50 ans le système judiciaire yari yonyene sintinya kubivuga abashinga ntahe nukuri byaba babona muga nibo bavuga ko base le pouvoir judiciaire ntibigeze bakora kuri ico kintu yahora ko umushinga nahe tukuru les magistrats twaratohoje les magistrats b'Igitega n'amazina riho ntabona uvugira aha ce sont les mêmes qui jouent le rôle de bourreau ce sont les mêmes jewe twarigeze kujana n'umukomiseri Gitega turaraba ugasanga les magistrats jewe narabaye mu avoka imyaka myinshi bwari ubwa mbere ndayibona magistrat procès verbal d'arrestation magistrat du ministère public nta na hamwe bigeze baca basezesa sentare alors que ico no kwita chaîne pénale normale magistrat du ministère public aca jana umuntu muri sentare akamwagiriza les mêmes magistrats baca bandikira agapapuro bonyene attestation de décès nta namwe twigeze dutora bajanye dossier muri ministère muri sentare donc ne vous attendez pas yuko iyo justice y'eco gihe yari kurenganura kike soso shagushika kuki burya ifo gushimira leta y'u Burundi gushiraho déjà CVR c'est un cadre déjà mwumvise abantu bariko barayexprime qui n'existe pas partout aha muri sous-région ngira ntaho muravyumva kenshi bagira le courage yo kuyishiraho rero la CVR comme mécanisme de justice traditionnelle je suis optimiste quand même naho muvuga ngira twibagiye kubivuga harabaye urubanza ubwo urubanza so gwakera ni vuba ruvuga yuko wandiye qui réhabiliter les victimes ko batakira bamenja kandi ko tous les actes posés dans le cadre imanza za cause de guerre bibaye annulés jaho bamwe bavuga rero réhabilitation nous sommes la réhabilitation kirazi ntibihebure biza buke mugabo jecho nashaka kuvuga gusa abantu nibaguma muri logique ya justice gusubiza moralement nataho kugira ngo gisubize ukabona umuntu nyene cari ngaho nibyo bizana violence mpeza mvuga nti je nashimye cyane bavuze de très bons témoignages hanyuma natwone là franchement comme un mécanisme de justice traditionnelle on est là kandi turabaremesha ko turi ku kivi murakoze urakoze maître Deo turabushimiye murakoze kumpa umwanya wo kugira icyo mvuze ku byo mwashikirije byinshi ni intererano byinshi ni bisabo byinshi na makuru mudufasha kuduha
muduha umuco kugira twumve gusumba cane cane iyo ugize Imana ukumviriza uwabibonye. Ngira nshimire ubwa mbere Hakizimana Gabriel ari mu bafashe ijambo ubwa mbere, ndamushimiye cane ivyo yavuze byose twavyanditse, cane cane ageze ku ciyumviro gikuru ati ivyo dusaba leta ni ibi. Twavyanditse kuko nturi uwa mbere ubisaba, twavyanditse kuko biri mu marekomandasiyo severe maze gutanga mu nzego zirongoye igihugu, ahubwo mwoba benshi mukaguma mubishimangira kugira ngo umugwi commission technique ushigikigwe n'abarundi batandukanye. Mu vyiyumviro vya Gabriel Hakizimana dufate ko nawene yashibikiye ku ciyumviro gikomeye co guhana. Aho rero ndamushimiye kubera yavuze atajya umunwa. Hariho koroneri sinkibona neza mugandazi ko gitaramuka hafi yo mu Gasogwe canke hariya hafi y'Imuyinga, wenda kuzi kuva kera sivyo, ndakuzi. Turagushimiye kubera waterereye uhereye kuri Don Bosco niho wari uri, turagushimiye kubera ivyo wabonye, cane cane tugushimiye nk'umugwi CVR kuko tugiye gukorera Ingozi mu gisagara twarabuze ibinogo rusange, twarabibuze muga tukabibura tuzi ko biriho, twarabibuze kuko amakuru twajanye yatujana kuri tribunal de grande instance, muri kajya karere karimo tribunal de grande instance, tukaja no muri kajya karere karimo amazu y'abantu bubatse umengo hitwa Rabiro ari izina rya quartier Gabiro twarahakoreye, baratubwira batajya umunwa yuko aho hose bahubatse amazu, ariko tumaze amezi tuvuyeyo baduhamagara uyu munsi ahubatswe amazu y'igipolisi hashasha. Ayo mazu y'igipolisi yubatswe ku murongo urenganye ku irembo ry'ibitaro bikuru, umanutse gatoya uca nko kuri Regideso, ni hagati y'irembo ry'ibitaro na Regideso, umanuka ni ku kuboko kuburyo. Twaratoyeho ikinogo, twatoyemwo ibisigarira by'abantu, no kuvuga yuko izo nzu zubatswe aho bataye mu binogo rusangi abantu. Ajya amakuru yose wavuze yerekeye hafi y'ikambi, ajya amakuru yose wavuze yerekeye hafi y'agasho, ayo yose twarayaronse mugabo hashaba ikibazo ko hubatsa amazu tuhagire gute, ariko ayo makuru yose twarayaronse. Donc turagushimiye ku ntererano yawe, turagushimiye kuri abanyeshuri batubwiye bishwe bagatabwa aho hantu, turagushimiye no kuri abanyeshuri bapfuye bakaribwa n'ibikoko. Ibi byose naho tutatoye ibinogo bari barabitubwiye. Hanyuma wagarutse ku ijambo rikomeye ihonyabwoko ryabereye muri akarere ka Afrika yo hagati ritigeze rihanwa, ugaruka ku ciyumviro gikomeye uti n'uyu munsi ingaruka mbi zavyo turiko turazicamo. Ivyo ntiwihenze, ikintu cyose kitahanwe icyo bita crime de sang, contentieux de sang, iyo itaronse ibihano haba inkurikizi nyinshi. Mon colonel, ibi byo mu 59 twarabitohoje. Iyo uvuze impunzi z'abanyamahanga zari mu Burundi, muri raporo yacu twarongeye ko yuko no mu gisoda barinjiye barakora, no mu kijandarume barinjiye barakora. Hanyuma amazina twarayaronse, amazina turayafise, nk'uko dufise amazina
y'abagize uruhara mu bwicanyi bwo mu 72 73 duhereye mu Yinga duhereye mu Rutana eka naho twoje Buhiga naho twoja hehe mu ntara zose Cibitoke Bubanza iyo byose twabitohoje muri rapport icegeranyo twahaye inzego hariho liste y'amazina twatanze mu nzego zirongoye igihugu. Hanyuma ibindi washikirije twafashe nk'ivyumviro vyiza ni bijya wita nanditse ijambo condamnation symbolique, hagira umuntu aciga urubanza kw'izina rya bose. Hanyuma ivyo byose rero twavyanditse ngira ngo abatanze ivyumviro bavuze ivyumviro bitomoye kandi vyumvikana. Umufasoni wa yaserukiye yavode sinafashe izina ryiwe mugabo na yitwa ni Epifani ni ambasaderi yaje ngaha balozi mwaramutse yose nkibona nashaje nego ambasaderi Epifani aserukiye yavode yabaje ikibazo gitomoye naciye ndacandika wabajije uti ni kuki CVR ibajije uyu munsi ico twoterera muri methodology. Ngira igihe twakivuga ntiwadukurikiye neza twakibajije tubabwira yuko tuvuye mu matohoza yerekeye les victimes les morts abo ba victime canke abagandaguwe uyu munsi tugira tubafatanye n'ivyabo vyanyazwe twavyise mu gifaransa connecter les victimes à leurs biens spoliés, bien amazu, bien amatongo, bien imiduga, bien amafaranga yo mu mabanke. Ico kintu twakibajije tukibaza abarundi nkamwe kuko iki kibazo kiri muri complexité kubera iki mvuga complexité canke mu bintu bizitanye nuko namaze kukivuga icambere hari abana bavukiye mu nzu bazi ko ari inzu yubatswe na base wabo bagakura bamwe mbere bakaja kurongora abandi bakaja kurongorwa bazi ko basohotse mu nzu yabo ya se wabo. Hariho amazu abantu bihagiye kubera bazi ko atari gwabo bagaca bayikura n'ingoga bakayadandaza haciye imyaka 2 bayafashe 3 4 uwayiguze n'abanyina agashaka kumva ko yari yanaka agaca yikura n'ubu wa gatatu akiyayikura igeze ku bantu 3 5 6 7 iyo tubyite bizitane. Ivyo bibazo rero ni vyinshi tubajije tuti mwoduterera iki nuko tuzi ko ico kibazo kidasanzwe kuko ayo mazu amwamwe ageze kuwayaguze w'indwi w'umunani w'icenda w'icumi. Nico gituma twavuze tuti mwoterera iki kuri ico kibazo kubera iki twakibajije nuko leta yaduhaye ubutumwa bushasha bwahora muri CNTB tere autre bien byinjiye muri CVR. Aho rero ngira uraronsa umuco ni nk'ivyiyumviro byova mu bantu. Twere turafise methodology tumaze gucapa mu giyo methodology rose ivyiyumviro bivuye mu bantu irafise ico yunguka kubera ivuye mu bantu benshi twumvirije. Hari undi yitwa Tade niyo nkuru umengo nandise yuko aserukira amepesi nivyo wavuze uti abana batashoboye kwiga bari bafise abavyeyi bifise babakozi ba leta bafise uburyo badandaza wabajije uti mbega CVR yatekanishije iki dukora iki leta ivyo mwene wacu niyo nkuru Tade ni vya bibazo CVR tohoza ikabisohora nk'ukuri igashikiriza icegeranyo ngira nawe urazi ko iyo uri umugwi technique umugwi w'ubuhinga usohora ama recommandation ivyifuzo ivyiyumviro ushikiriza inzego z'igihugu. Jewe ndiko ndavuga uyu mwanya
nize mu mahanga kaminuza, nize muri Algeria. Muri Algeria abantu bose bagize ingorane cyane cyane abavyeyi bagiye ku rugamba bavyaye ijambo bise les pupilles de la nation. Les pupilles de la nation. Abana dont les parents baguye ku rugamba. Ico ni igihugu gifise gaze, carburant, kidandaza. Urumva ni ibihugu ntibisa, mugabo nshaka kubwira nti recommandation zacu zija mu nzego, ariko leta inzego ziba zikeneye uko kuri ico bita categorisation ama situation atandukanye vyifashe gute. Ibi rero tubishikiriza inzego zirongoye igihugu, ngira ngaha inyishu ya CVR ntayo dufise, inyishu tuyishikiriza inzego zirongoye igihugu. Nawe wagarutse kuvyerekeye guhana hanyuma uwanyuma umengo ni Jumapili Adelar sinzi ko bwa mbere yaduha intererano, hari uwitwa Adelar yaduhaye amakuru, sinzi ko ari uyu nuko ari uyundi bitiranwa, umugabo wenyiranwa bwa mbere nsanze ufise amakuru menshi. Adelar muze kumusabira ka telefone canke ndakagwa turaganira. Nyakubahwa Jumapili Adelar imyaka 70 ningahe ni 3 yego uraburiye wewe, uraburiye no kwandika igitabo ucandika. Nashimye ijambo wavuze uti ubwicanyi bwaba mu bwitonzi ntangere, ati ntangwano yariho. Twebwe turahiriwe uyu munsi mu mugwi CVR kuko twararonse abakoronel retraité baje kutubwira bati ntitwofa tutavuze na dukeya. Twararonse abacamanza baza kutubwira bati ntitwofa tutavuze na dukeya. Twararonse bamwe bita kera officier de la police judiciaire bati ntitwofa tutavuze na dukeya. Abo bapolisi judiciaire umwe yatubwiye ati jewe barantuma bonza guhagarika naka nkabashikiriza naka ivyakurikira sinamenya ningene vyagenda kuko nubaha amategeko mpawe n'abansumba. Hanyuma ibi rero washikirije turabifise vyinshi. Iki citwa responsabilité de l'État canke planification par le régime Michel Micombero twarabisohoye, twarasohoye urwandiko impapuro ico twise la pyramide des responsabilités. La pyramide des responsabilités numéro 1 ucumwumva wariwe, numéro 1 ucumwumva wariwe. Ibi vyose twarabisohoye biranditse. Hanyuma kubera dufise ivyo twakuye mu Barundi n'abarundi kazi, tugahabwa amakuru n'abahutu n'abatutsi n'abatwa, tukaronka mbere n'abanyamahanga bari mu Burundi, abapatiri, abigisha Don Bosco, abigisha Saint Esprit, abigisha Collège Notre Dame. Uyu munsi turaronka n'udupapuro twerekana imikono y'abasaba imiduga iyi n'iyi réquisitionné, signature. Mu majambo make ivyo wavuze vyose bihuye n'ivyo twatohoje. Ahubwo nsabe bagenzanje bandika iciyumviro cawe mbega itariki 29 z'ukwezi kwa 4 usanzwe uvyumvira bikatugora. Ubwo nta kintu CVR ifatanije n'abarundi twokora kugira ngo iyo minsi yegereye iryo tariki tugira amakuru adasanzwe tubwira abarundi. Ico ciyumviro kirahambaye, wavyise kuzirikana abapfuye, abagandaguwe, baba abahutu, baba abatutsi, baba batwa n'abanyamahanga baragandaguwe. Igitega harazwi cyane mu Tanzania, yarafise amabisi meza cane akomeye, amwe yakoze mu nzego z'igihugu, yashaje atevye, n'abanyamahanga rero barimo. Ndazi ku muzo w'Igitega mvuga. Hanyuma mu 1965
twavuze yuko ivyabaye mu kwezi kw'icumi habaye gucira urubanza abantu badafise n'ingene bunguruza buca bicwa, hakaba vya 69 gucibwa urubanza buca bicwa, turavuga 71 gucibwa urubanza mugabo hakaba ingingo zo gutanga ikigongwe. Wewe wavuze uti niho habereye cassure au niveau de la justice, bavyita le 2 poids 2 mesures, le 2 poids 2 mesures. Ivyo byose twaravyanditse muri raporo niniya, ibi rero sinorenza ngaha, ariko nsabe bagenzi banje ba komiseri barabe aho nta tomoye bagira ico batereramwo, ariko mu guheraheze mvuge ko abo wise abicanya bagiye bisubiriza byose turabifise, byose twarabibonye. Je nanditse ijambo les tueurs récidivistes bariho turabafise. Wavuze uti ubwo wumva tworonka amahoro gute kandi abicanyi bagiye bisubiriza. Murakoze, aho niho ngejeje, ariko turashimye intererano yanyu n'ibibazo byanyu. Mugabo mwumve ko urugamba atari ubw'umugwi, ni urugamba rw'abarundi bose, kandi kugira turonka amahoro uwo ari we wese, kugira abana bacu babe mu mahoro gusumba twebwe, ni ukumva yuko turinda guterera kandi tugahinduka, tukongera tugahindura, guhinduka no guhindura, guhindura imvugo, guhindura ingendo, guhinduka, guhindura n'ivyo twigisha abana bacu muhira bihinduke, kuko amacakubiri y'ubwoko, amacakubiri y'intara yigisha ubwa mbere mu miryango, muhira iwacu, amadirisha yugaye, inzugi zugaye. Murakoze.